Kaze ku ihuro ryanyu Ikiyago Web TV. Nkuko twabemereye rero uyu munsi turaza kurabira hamwe ibibazo bijanye n'ibiganiro biriko birabera i Arusha. Hanyuma abafise akanya baduhamagare kuri WhatsApp ku nimero zacu umubona aho hepfo. Abadafise WhatsApp nabo bakaba bafise Twitter, baturungikira ama Twitter yabo bakoresheje akadirisha Burundi Dialogue. Abafise Facebook nabo ntitwabibagiye, barashobora kugenda rero kuri page yacu ya Facebook batwandikire mu kibanza ca commentaire kugira ngo tushobore kuronka ivyiyumviro vyabo tubishikirize abandi bariko baradukurikiranira ikibiriraho hano kuri YouTube canke abazokurikirana iki kiganiro ku buhinga ngurukana bumenyi canke kuri televiziyo hano muri Seattle muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukabamenyesha kandi yuko kuva ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ihuro ryanyu ibiganiro vyacu bisigaye bisamirana kuri televiziyo ya Seattle Community Media ku murongo wa 77 kuri Comcast canke ku bafise Wave Broadband ni ku murongo wa 23. Abatari rero mu gisagara ca Seattle canke muri leta ya Washington barashobora kudukurikiranira ikibiriraho kuri site www.seattlecommunitymedia.org. Reka ndabona yuko hariho umuntu wa mbere ahamagaye tutaratangura, reka tumwitabe twumve. Allo? Allo? Namahoro neza. Turashima Imana. Ego, muri bande muhamagaye? Ni Pastor Sayimana Nestor. Ego, Pastor Sayimana Nestor, namahoro hiyo? Namahoro ayiwacu muri Rumonge. Muri mu Rumonge ubu? Ego. Ego cyane ni byiza. Uyu munsi rero turiko turaganira ku bijanye n'ibiganiro biriko birabera i Arusha. Na cyane tuzaguhagarara murantunga ku kibazo kijanye n'abatumiwe muri ivyo biganiro canke abategerezwa gutumirwa muri ivyo biganiro. Ku bwanyu mwebwe mubona bitunganijwe gute? Ku bwacu icambere twashima ingene umuhuza yarimviriye guhamagara impande zose. Ego. Turavye ingene barya bahora mu mugambwe uri ku butegetsi batari barabiyumviriye ko kuva kare naho kwavuze icyo bashikiriza, ubu bakaba ari bahamagaye kumbure naho bavuze icyo boterera kugira ngo ibiganiro bishobore gutera imbere. Ego. Ariko kabiri bandanya barantunga. Icya kabiri nuko bashoboye guhamagara nka Basagato akaza guhurirayo na n'utwara ifunere ya Kebirima. Icyo ni cyiza nibahurira ku ngorengera ngo bazogira icyo bashitse ko ingene bakwiye gusubiza hamwe. Yego. Kandi mbona ikintu cyiza bashoboye gukora nuko iporona na nyine isa n'irimo zibiri bose bakaba bashoboye guhurirayo ukora amashami abiri. Yego. Ibyo neza kari vyiza yuko umuhuza icyambere cyabanda afata batandukanye abahuze hanyuma kuko ikibazo kibahanza ikimwe batora umuti w'ikibazo kimwe abasanga batandukanye barasubiranye. Iyo niyo nterano muranya mukuru ibi biganiro bishobora kuzoba akamaro gusubira ibyabaye byose. Murakoze. Ego cyane, murakoze neza cyane ku kanya kanyu n'ukuntu mwadutera akamo muduha ibyiyumviro ku byo mwibaza bishobora gukorwa. Turabashimiye cyane Nestor. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe, mugire ibihe byiza. Nawe cyane. Ego. Nuko rero uyo yari Nestor, Pastor Nestor yarahamagaye ashikiriza we iciyumviro ciwe ku bijanye n'ukuntu umuhuza mu matati y'abarundi yagiye aratumira abantu bari mu migambwe isanzwe yaracanyemwo ibice, akabishima yuko ari byiza kuko bazoshobora guhura
bakaganira bakabanza bagatorera ikibazo ibyabatandukanije hanyuma bace babona kuja mu bibazo by'abarundi bose hamwe. Nkuko rero turiko turabivuga muri iki gice cy'uyu munsi, kuko ikiganiro cacu tuza kukigaburamwo ibice bibiri. Igice ca mbere tuza kukiganirako uyu munsi, hanyuma igice ca kabiri tuzokigira ku munsi w'ejo kuva isaha 9 zo ku mugoroba gushika isaha 10 amasaha y'i Bujumbura. Uyu munsi rero tuza kurabira hamwe ibibazo bibiri murantunga, nivyo tubanza kuvuga yuko ari byo bibazo canke ibintu bibiri nivyo bintu biboneka yuko ari ngombwa kugira ngo ibiganiro by'abarundi bigende neza. Ibyo bintu rero bibiri navyo si bindi, ikintu ca mbere n'urutonde rw'abatumiwe muri ivyo biganiro canke abashobora gutumirwa muri ivyo biganiro. Ikigira kabiri naco rero n'urutonde rw'ibintu bariko barabira hamwe canke bariko bariga canke bazoshobora kwiga muri ivyo biganiro. Kubera rero ikiganiro ari c'isaha imwe gusa uyu munsi, tuza kuraba iri jambo rya mbere canke urutonde rw'abatumiwe canke bategerezwa gutumirwa muri ivyo biganiro. Hanyuma rero ku munsi w'ejo niho tuzoraba igice kigira kabiri, naco kikaba ari igice kiraba urutonde rw'ibizokwihwezwa mu bizokwigwa i Arusha. Tutangure rero muri iki gice c'urutonde rw'abatumiwe canke bategerezwa gutumirwa muri ibyo biganiro. Ikintu ca mbere rero ni intangamarara canke akajambo gatoya tuza gushikiriza ku bijanye n'ibiganiro. Hanyuma ikigira kabiri naco ni abatumire, mbega abotumirwa canke abatumiwe ni bande. Dutangure rero akajambo canke tubashikirize akajambo k'intangamarara tubafitiye. Abarundi basokuri bo bayamaze bati ubuza kwera buratagata. Barongeye bavuga bati ahari abagabo ntihagwa ibara. Ariko rero kuri uyu munsi biraboneka yuko mu Burundi ibibazo bihari, abantu bashobora kwibaza bati mbega mu Burundi haracarimwo abagabo. Muravye rero ukuntu impande zose uko ari zibiri, abari muri leta n'abatavuga rumwe na leta bifata, mukaraba amajambo bavuga canke ibikorwa bakora, murashobora kwibaza muti mbega ibiganiro birashoboka, mbega amahoro arashoboka. Naho bamwe bavuga yuko ahari, abandi bakavuga yuko atahari, mbega abarundi cane cane bo ku rugero rwo hasi bobo babaye abandi. Mugiye muraba rero ivyandikwa n'ibivugwa bisa nuko vyerekana ko abanyepolitike ku mpande zose uko ari zibiri ari abantu badakunda ineza y'abanyagihugu, ahubwo barondera inyungu zabo bonyene ku gatwe kabo canke imiryango yabo. Kugira ngo rero ibiganiro nyakuri bibe mu gihugu canke bibe hanze y'igihugu kandi bishike ku nyishu nziza ituma abanyagihugu baba mu mahoro n'umutekano, baryama bagasinzira badahunga, eka n'abahunze bagatahuka, hariho ibintu byinshi bitegerezwa kuja mu ngiro, canke hariho icuka gitegerezwa kuba gihari. Ico cuka rero mu gihe kidahari biragoye kugira ngo ibyo biganiro bibe kandi bishike ku nyishu irama. Twavuga rero yuko kugira ngo ibiganiro bibe kandi bishike ku nyishu irama, hategeza kubaho icuka c'umutekano umeze neza. Ni ukuvuga yuko ubwicanyi canke uguturubika aba canke bariya bitegezwa guhagarara. Urwanko hagati y'impande zose rutegerezwa
guhagarara. Impande zose uko ari zibiri canke zirenga zitegerezwa kuba zifise ububasha bumwe. Sinzi ukuntu novyita mu Kirundi, no bisigura neza mu Kirundi, ariko twovuga yuko mu Gifaransa twovuga un pouvoir balancé. Ni ukuvuga haba abari ku butegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategezwa kuba bafise ububasha bumwe. Mu gihe bamwe bafise ububasha gusumba abandi, biragoye kugira ngo baje mu biganiro bicare kandi bumvikane. Uretse ico, hariho rero no kugira umutima wo gushaka yuko ivyo biganiro biba kandi amahoro aboneke. Mu gihe rero uruhande rumwe canke urundi rudafise uwo mutima wo kugira ngo bashire imbere ivyo biganiro, barondera umuti w'ibibazo bihari, nta biganiro bishobora kuba kandi nta mahoro ashobora kuboneka. Tugasaba rero yuko abanyepolitike boreka kwiyumvira inyungu zabo canke inyungu z'imiryango yabo canke imiryango yabo ya politike, ahubwo barabe inyungu z'abanyagihugu bose b'u Burundi. Twinjire rero mu kibazo ca mbere cyo kumenya abatumiwe canke abotumirwa mu biganiro abaribo. Tutarabandanya ngo twinjire muri iki kibazo, twashaka kubamenyesha yuko dushaka guserura ahabona ibintu bivugwa kandi ivyandikwa n'ibikorwa, kugira ngo mwebwe muriko muradukurikirana muzoshobore gufata canke kuronka inyishu kuri ivyo bibazo turiko turabaza. Twebwe nta nyishu tuza gutanga, ahubwo tuza gutanga ibintu canke ibimenyetso bimwe bimwe bishobora kubaha umuco kugira ngo mumenye abotumirwa canke abatumiwe muri ivyo biganiro abaribo. Muri iki gice ca mbere rero cyo kumenya abatumiwe canke aboshobora gutumirwa mu biganiro kugira ngo baganire ibiganiro bishika ku nyishu irama, hariho rero imigwi ibiri y'abarundi itandukanye na cane cane mu vyiyumviro. Umugwi wa mbere rero ni leta hamwe n'abayishigikiye. Umugwi wa kabiri ukaba ari umugwi ugwanya iyo leta. Umugwi rero ugizwe na leta hamwe n'abayigwanya, murantunga n'abayishigikiye, wowo uvuga yuko woja kwicara ku meza imwe hamwe n'abatumvikana n'iyo leta, ariko batagerageje gutembagaza ubutegetsi canke batafashe inzira y'ibigwanisho canke batakubagura abantu ngo babaturubike. Hakaba rero umugwi nawo utavuga rumwe na leta, wowo uvuga yuko ukeneye kuvugana na leta naho utemera iyo leta, ukongera ukavuga yuko wipfuza yuko n'abandi bose, abafashe ibigwanisho n'abatafashe ibigwanisho, ko bose boja hamwe kugira ngo bashobore kuganira batorere umuti ikibazo kiri mu gihugu. Hariho rero igice kigira kabiri gishobora kutwereka abatumiwe canke abotumirwa, na cane cane abotumirwa muri ivyo biganiro. Iki gice ca kabiri rero ni ingingo, kirimwo ingingo z'amashirahamwe mpuzamakungu zagiye zirafatwa. Aha rero turaza kubabwira ivyo twashoboye gusoma, ivyo twashoboye kuronka, ivyo twashoboye kumva, hanyuma muze kuraba, muvyumvirize, muvyihweze, namwe mushobore kuronka inyishu y'ikibazo cyo kumenya abotumirwa muri ivyo biganiro abaribo. Dutangure rero n'ingingo yafashwe
n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Murazi neza yuko Burundi buri muri ivyo bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Mu gihe rero ikibazo ca manda canke ikibazo c'ibiringo by'umukuru w'igihugu cavuka kigatangura kuzana ingorane mu gihugu, iryo shirahamwe ryaragiye hamwe rigira amanama abo bise emergency summit, ni ukuvuga amanama adasanzwe yihutirwa kugira ngo barabe ukuntu bashobora kuronka inyishu y'ikibazo c'u Burundi. Mu ngingo rero iyo shirahamwe yafashe harimwo ingingo ya mbere yasaba yuko amatora y'umukuru w'igihugu yo sunikwa imbere akazoba ku itariki 30 ukwezi kw'indwi. Ariko ivyo leta yari ihari ico gihe ntiyabikurikije. Hari kandi ikibazo bashikirije basaba leta yuko bifuza yuko ibiganiro vyoba kugira ngo uzotsinda amatora azoshobore gushiramwo abandi bose bahurikiye mu yindi migwi canke mu yindi migambwe. Ariko ivyo ntivyashoboye kuba, kandi barasavye yuko leta yokwaka ibigwanisho imbonerakure hamwe n'iyindi migwi yegamiye imigambwe ifise ibigwanisho. Ariko ivyo vyose ntivyashoboye gukorwa. Hariho n'ibindi vyinshi tutashoboye gusoma, kuko tuza kubereka ibintu bikuru bikuru biza gutuma muronka inyishu kuri ico kibazo cyo kumenya ushobora gutumirwa canke abashobora gutumirwa muri ivyo biganiro. Uretse rero ivyavuzwe muri izo nama zihutirwa, muribuka neza yuko umuhuza mu biganiro hagati y'abarundi umushinga ntahe Mukapa yashoboye kugendera abantu benshi, haba mu gihugu hagati hanze y'igihugu, kandi akaba yarabonanye n'abantu benshi harimwo abakenyezi, abahora ari abakuru b'ibihugu, eka mbere n'abo leta ivuga yuko ari abapuciste canke ari abashatse gutembagaza iyo leta nyine. Yarabumvirije bose, hanyuma uwo muhuza yaragiye ashikiriza abakuru b'ibihugu bagize ako karere ivyo we yasanze, ivyo yumvise bavuga n'ivyo yoshimikirako, mbere agira n'ivyo abasaba. Nabo baravyumvise, baramwemerera, ivyo yavuze vyose baravyakira, babishirako umukono yuko babishigikiye. Muri ivyo rero harimo byinshi tudashobora kudondagura hano, tuzobidondagura buradutunga ku munsi w'ejo mu gihe tuzoko turaraba ikibazo kijanye n'ivyo kwigwa canke ibiriko birigwa muri uko kumvikana canke ivyo biganiro biri hagati y'abarundi. Aho rero tukabamenyesha yuko mu byo bagiye baragarukamwo harimwo ivyo bavuga yuko bose bategerezwa kuja hamwe bakaganira kugira ngo batorere umuti w'ikibazo canke ibibazo ubiri mu gihugu. Hariho rero umugwi ugira kabiri, nawo n'umugwi ugizwe ivyo no kwita conseil canke igisata kijeje umutekano c'ubumwe bwa Afrika. Ico gisata rero coco caragiye kure, kuko murantungana ko si gisata na kanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afrika. Ako kanama rero koko karagiye kure, kuko karakoze amanama menshi ku kibazo c'u Burundi. Nkuko mubibona, hariho amatangazo ashika kuri 3 asohowe mbere murantunga 8 asohowe niyo nama y'umutekano ya Afrika.
iyo nama y'umutekano rero mu byo yagiye iriga hariho ibyo yashikirije. Mu byo yashikirije ibya mbere na mbere byari ukuvuga yuko abanyepolitike boja hamwe bakumvikana bagatorera umuti ku bibazo biri mu gihugu, kandi izo nama zimwe zabaye imbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu. Hariho n'ibindi mbere bavuze mu nama yabo yabaye ku itariki 17 mu kwezi kwa 10 mu 2015 mu ngingo yabo ya gatandatu bo bavuze yuko bababajwe cyane kandi bateye ivyatsi ingendo yo kubangamira agateka kazina muntu no guturubika abantu bigirwa mu Burundi, kandi bo bavuga yuko bigirwa n'abajejwe umutekano hamwe n'imbonerakure. Ku rundi ruhande bakavuga yuko biterwa kandi n'imigwi y'abarundi bafise ibigwanisho batabifitiye uruhusha, kandi bakavuga yuko abo bantu bose bazishura amabi bariko barakora canke bakoze imbere y'amasentare mpuzamakungu ahana ivyaha. Barongeye basaba yuko haba ibiganiro bidakumira, ibyo bavuze dialogue sincère et inclusif fondé sur le respect de l'accord d'Arusha. Bakavuga yuko ibyo biganiro bitegeza kujamwo bose kandi bikisunga amasezerano y'Arusha. Iyo yari ingingo ya 10. Ku ngingo ya 11 naho bavuga yuko bashigikiye ko ibiganiro bikurikirano canke bigira umuhuza wo mu karere Uburundi busanzwe burimwo. Iri tangazo rero ryaragiye kure kuko ryoryo riravuga neza yuko iyo nama yatumye yuko abaserukira ishirahamwe rya Afrika y'ubumwe bwa Afrika mu matora kuja kuraba amatora y'u Burundi bategerezwa gusubizwa inyuma bakava mu gihugu cy'u Burundi, kuko babona yuko amatora yari karategurwa atari mu muco. Nukuvuga yuko hari habuze ibintu vyinshi kugira ngo ayo matora yitwe yuko ari amatora yigenga y'ukuri. Aho byavuzwe mu ngingo ya 4 aho bavuga murantunga mvuge mu majambo ntangurire mu majambo yo hagati, aho bavuga bati donc organisé en dépit des rapports formulés par donc la CAE et appuyés par l'OIA et le reste de la communauté internationale, et que l'OIA a décidé de ne pas observer en raison de l'absence de conditions requises pour la tenue de scrutin libre, régulier, transparent et crédible, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mukumva yuko ubumwe bwa Afrika bwakuye abarorezi babwo muri ayo matora, kuko babona yuko ayo matora atagenze neza, atakurikije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu agenga amatora agenze neza. Aho rero tukaba turavuga mu ngingo zagiye zirafatwa n'amashirahamwe mpuzamakungu, tukaba twari ku ngingo zagiye zirafatwa hamwe n'inama y'umutekano y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Muri izo ngingo rero nabo nyine bagiye baragaruka kenshi kubijanye n'ibiganiro hagati y'abarundi.
bavuga yuko ibiganiro bitegeza kuba ari ibiganiro vya bose, ibiganiro bidakumira, ibiganiro abo bose bumva yuko bakwiriye kubijamwo bojamwo batarinze gukumirwa. Tuvuye kuri izo ngingo zafashwe n'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, hariho rero izindi ngingo zafashwe n'inama ijejwe umutekano ya ONU, ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mugiye kubiraba rero murabona yuko leta y'u Burundi yoyo ihagarara cyane cyane ku ngingo yashikirijwe n'inama mpuzamakungu, murantunga inama y'umutekano ya ONU. Iyo nayo ikaba ari ingingo bise resolution 2248. Hakaba mbere hariho n'iyindi gira kabiri yitwa resolution 2279 canke resolution ingingo 22 48 hamwe n'ingingo 22 79. Leta rero y'u Burundi mu gihe iriko iravuga yuko idashobora kuvugana n'abantu bagiye bashatse gutembagaza ubutegetsi, abantu bica abantu canke baturubika abantu, iyo ngingo rero mu gace kayo ka gatatu yoyo ivuga ibikurikira, murantunga ndabivuge mu Gifaransa. Mu gace ka gatatu ivuga iti: engage le gouvernement burundais à coopérer avec la médiation menée par la communauté d'Afrique de l'Est et approuvée par l'Union africaine. Aho muribuka ko ibinyene ni vyavuzwe na ya ngingo twasoma ubwa kare ya kakanama kajije umutekano k'ibihugu vya Afrika. Ni ukuvuga yuko basa nuko bakoporoye ivyavuzwe n'akanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afrika. Ndabandanya nti: afin de lui permettre d'organiser immédiatement un dialogue interburundais véritable et inclusif associant toutes les parties prenantes pacifiques concernées se trouvant aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, afin de trouver une solution consensuelle propre au Burundi à la crise en cours. Umuntu rero yumvise ibyo aho bavuga yuko basaba yuko impande zose zoja mu biganiro, ariko bo bagashiramwo n'ijambo yuko ari impande zitariko zirashamirana canke zidakoresha inguvu, zidakoresha uguturubika, nizo zogenda kuganira. Umuntu abisoma umengo bashiramwo akajambo kuko imigwi yogenda kumvikana ni imigwi y'amahoro, imigwi itari mu mugambi canke idakoresha ibintu vy'inkoho vy'inguvu murantunga canke ibyo guturubika abantu. Ariko rero ibi vyanditswe kuri ubu buryo mu rurimi rw'igifaransa. Mugiye gusoma mu Congereza naho hariho ivyo bobo bashizemwo, nabo bavuga yuko ari bashiramo ijambo ry'amahoro, ariko hariho ayo majambo abiri afatanywa n'ijambo rindi murantunga ntangurire hagati, bavuga bati: to immediately convene an inclusive and genuine inter-Burundian dialogue involving all concerned and peaceful stakeholders. Murumva yuko harimo akajambo and kari hagati na hagati. Aha rero birashobora kuba ari ibintu
abantu banonosoye indimi bashobora gusigura neza, kuko ukuntu bivugwa mu Congereza no ukuntu bivugwa mu Gifaransa birashobora kuba ari cyo kimwe canke birashobora kuba bitandukanye kubera ako kajambo and kashizwemwo hagati. Aho nituza kubisigura ko kuko indimi nituzi cyane ibintu by'indimi byo gusesangura indimi, ariko turavye mu mizi y'ibyagiye birandikwa byose, haba na kakanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afurika canke iyi nama nyene y'umutekano ya ONU, murabona neza yuko mu majambo y'intangamarara y'iyi ngingo ya 2248 iyi nyene ivuga yuko izo mpanze zitegerezwa kuba ari impande z'amahoro. Mu ngingo murantunga mu majambo y'intangamarara bavuga bati recalling the statements of its president on Burundi, in particular the statements of February 18, 2015, bakabandanya bavuga yuko bafatiye kubyo umukuru wa ONU yagiye arashikiriza kuri ayo magerekerezo murantunga kubijanye n'ingorane ziri mu Burundi. Umuntu aca yibaza, none uwo mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU w'ico gihe mu majambo yagiye arashikiriza kuri ayo matariki yari amajambo ayahe? Muciye mufata rero ibyo yagiye aravuga, musanga ko we yagenda aravuga yuko impande zose zogenda mu biganiro, atavuze yuko ari impande z'amahoro canke impande zitari iz'amahoro canke impande zikoresha inguvu. Reka tubanze dufate akaruhuko gatoya, turaza kugaruka tubandanye n'ikiganiro cacu. Abashoboye guhamagara babandanye bahamagara, tumaze kuronka uwa mbere yashoboye guhamagara Pasteur Nestor, hanyuma abadashoboye guhamagara batwandikire kuri Twitter canke kuri Facebook. Turagaruka rero mu kanya, murakoze. I'm singing this song for people in a time. Keep your ear on the speaker, listen to my message. You may be having so many problems like injustice, hunger and poverty. I know how it hurts, I really know how it's pain. Myself experience those problems. Here I am to encourage you, my friend. Time we know, I know it's long and your problems.
turagarutse rero mu kindi gice kugira ngo tubandanye tuganira ku bijyanye n'abotumirwa canke abotumiwe mu biganiro bihuza abarundi. Twavuze ingingo y'akanama k'umutekano kaoni mu gace kagira gatatu, aho bavuga yuko impande zose zija mu biganiro zoba ari impande z'amahoro, impande zitaturubika abantu. Tugaca tuja rero ku yindi ngingo ariyo resolution 2279 canke ingingo ya 2279 mu gice cayo kigira kabiri. Mubiravye neza kubashoboye kusoma ingingo yasohowe n'umugambwe CNDD-FDD ivuga yuko umugambwe utazoshobora kwitaba ivyo biganiro, umugambwe CNDD-FDD warashoboye gushiramwo izo ngingo zose mubona uko ari zibiri. Iyo ngingo rero igira murantunga, iyi ngingo igira 2279 yoyo ivuga gute? Mu gace kagira kabiri, murantunge ndayisome mu Faransa mu Congereza. The council urged the government of Burundi and all other parties concerned to reject any kind of violence and condemn any public statement inciting hatred, demanding that they refrain from actions that threatened the country's peace and stability. It further urged the government to guarantee fundamental freedoms for all and adhere to the rule of law, strongly condemning all violations and abuses of human rights. Aho rero tukumva yuko bavuga yuko basavye Uburundi canke leta y'u Burundi yuko impande zose zohagarika gukoresha igikenye canke inguvu canke guturubika abanyagihugu canke umuntu uwo ari we wese kugira ngo bashobore gushika kuvyo bipfuza. Ivyo dushaka kwerekana hano ni biki? Uretse yuko izi raporo zose twagiye turasoma canke izi ngingo twagiye turasoma zivuga yuko impande zose zoja mu biganiro, yaba iyi ngingo duhejeje gusoma canke izindi ngingo twasomye, harimwo ibivugwa yuko abakora mabi canke abaturubika abantu mu gihugu sabagwanya leta gusa murantunga, na leta yonyene ubwayo iravugwamwo. Nukuvuga yuko leta ufatikwa umutekano nkuko twabisomye mu zindi raporo murantunga, izindi ngingo, imbonera kure hamwe n'imigwi yafashe ibigwanisho yegamiye imigambwe itavuga rumwe na leta. Murumva yuko abo bose basabwa yuko boshira ibigwanisho hasi canke bohagarika ivyo bariko barakora. Aho umuntu ashobora kwibaza rero ati mbega none nimba iyi ngingo ya 2248 isaba yuko aboja muri ivyo biganiro boba ari abantu canke abarundi badakoresha igikenye, badakoresha uguturubika abandi, none aboja mu biganiro ni bande? None ko izo ngingo nyene zivuga yuko leta n'abari muri leta baturubika abanyagihugu ko bica, mbega ko izo ngingo kandi zivuga yuko abagwanya leta nabo nyene bica abantu bakica abanyagihugu, none mwumva aboja kuganira ari bande? Muraza kurondera inyishu muri ivyo turiko turabashikiriza. Kandi mubiravye hariho raporo yasohowe
n'umugwi w'abahinga batumwe mu Burundi kuja gutohoza ibijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu canke iyubahirizwa ry'ikiremwa muntu. Uwo mugwi warasohoye raporo aho werekana yuko leta y'u Burundi ifatwa nayo nyene n'ico kibazo cyo kugira nabi abanyagihugu. None kuri uyu munsi hamwe twovuga duti twisunze ijya ngingo ya 2248 ivuga yuko impande zoja mu kumvikana canke mu biganiro ari impande z'amahoro. None mwumva uruhande rwoja mu biganiro ari uruhande uruhe? Ku bwacu twibaza yuko nimba izi raporo zose ivyo zivuga canke izi ngingo zose ivyo zivuga ari z'ukuri kandi zikavuga yuko aboja mu biganiro ari abantu b'amahoro, impande zose zibiri ntizoja mu biganiro, kuko izo ngingo nyene ziravuga yuko impande zose zirimwo abakoze nabi, abaturubitse, abishe n'abahonyoye canke abahungabanije agateka kazina muntu. Reka tubandanye tuganire ku bijanye n'iri jambo nyene ryo kumenya abotumiwe canke abatumiwe muri ibi biganiro biriko biraba yarusha. Muri iki gice ca gatatu rero kikaba kandi ari n'igice ca nyuma c'ikiganiro, turabira hamwe ku bijanye n'abakenyezi, ugwaruka hamwe n'amashirahamwe yigenga. Turazi neza yuko mu gihe umushinga ntahe Mukapa yagendera Uburundi agiye kubona n'abarundi bamwe ku kibazo c'Uburundi, yaragiye no hanze kandi yavuganye n'abantu benshi harimo abakenyezi, ugwaruka hamwe n'abajejwe amashirahamwe yigenga. Ariko rero mbere uravye no muri raporo we yatanze arabivugamo ko yagiye abonana nabo baraganira, aravuga ivyo yashikirije. Ariko rero muravye muri raporo bambe ku rutonde rw'abaheruka gutumira, umugwi w'abakenyezi nturimwo, umugwi w'ugwaruka nturimwo, umugwi w'abajejwe amashirahamwe ategamiye leta nawo nyene nturimwo. Umuntu yoca yibaza, mbega kugira ngo areke gutumira iyo migwi uko ari itatu, ni ukuvuga yuko iyo migwi uko ari itatu idakenewe mu kugira ngo ikibazo c'abarundi gitoregwe umuti? Aha tukabibutsa yuko mu masezerano y'Arusha bagiye gushigwa mu biganiro bimaze kugera kure, ariko barabishizwemwo kandi byaragenze neza. Abakenyezi bobo baravyifashemwo neza cyane kuko barasemereye cyane kandi ijwi ryabo ryarashitse kure, ryarumvikanye. Aha rero umuntu akacabaza kandi, mbega none abako bakuwe muri urwo rutonde rw'abagiye mu biganiro biriko biraba kuva itariki 16 gushika itariki 18, twovuga yuko bo nabo nyine badakwiriye kuja muri ivyo biganiro? Duhereye nko kugwaruka, twovuga yuko ugwaruka nibo twabonye benshi bagiye mu mabarabara bagwanya ikiringo ca kabiri, murantunga ikiringo ca gatatu nkuko bo bavyivugira c'umushinga ca nyakubahwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Amashirahamwe yigenga ayo n'amashirahamwe amwe yatumye ko ugo gwaruka kugira ngo ruje mwibarabara gwiyamirize ivyo bise ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu. N'abakenyezi nabo nyene baragiye mwibarabara kuko byarabonetse bagiye kwiyamiriza ikiringo bise ikigira gatatu. None iyo migwi nayo nyene ko yagiye mwibarabara, ko nayo nyene ivuga yuko hariho ingorane,
mubona yuko vyoba vyiza yuko yokumigwa canke vyoba vyiza ari uko nayo yoja muri ivyo biganiro? Mu kurangiza rero dushaka tubabwire mu majambo make arongorotse kugira ngo mushobore kumenya vy'ukuri ukuntu ibiganiro bitegerezwa kuraba neza abo bijamwo abaribo, kandi sagaseseshwa rumuri abarundi bose barabibona, baba bari muri leta canke abari mu abagwanya leta bose barabibona. Ariko rero abanyepolitike ku mpande zose uko ari zibiri, naho babibona bobo ntibashaka gukurikiza uko ibintu bitegerezwa kugenda kugira ngo abanyagihugu na cane cane abanyagihugu bo hasi baronka amahoro arama. Reka tuvuge duti ivyo twagiye turasoma twabonye yuko amaraporo canke ingingo zimwe zimwe zagiye zirafatwa n'amashirahamwe mpuzamakungu zivuga yuko amatora yabaye mu Burundi atari amatora yabaye mu nzira nziza. Ni ukuvuga yuko batayemera ayo matora yabaye mu gihugu c'u Burundi. Uretse n'ivyo, hariho n'ibinyamakuru mbere vyagiye biravuga yuko igihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yafata ubutegetsi, yarahira yuko agiye gutwara ikindi kiringo, nta mukuru w'igihugu n'umwe wo kw'isi yabonetse, ahubwo habonetse abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, kandi hakaba harabonetse n'abakuru b'ibihugu bakeya cane bashoboye kurungika ubutumwa bwo kumukeza yuko yatsinze amatora. Aho cane cane ibyo binyamakuru bikavuga yuko yari umukuru w'igihugu c'Uburusiya hamwe n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa. Hanyuma rero ivyo tubishize ku ruhande, tukaraba ibivuga yuko impande zose ari impande zikora ibitategerezwa gukorwa. Ni ukuvuga yuko bica abantu, impande zose zica abantu, impande zose zihonyanga agateka kazina muntu. Ni ukuvuga yuko izo mpande zose uko ari zibiri ni impande zidashobora kuja mu biganiro, mu gihe twovuga yuko impande zoja mu biganiro ari impande gusa z'amahoro, kuko yaba uruhande rwa leta yaba uruhande rw'abatavuga rumwe na leta bose baragirizwa yuko bakoresheje ibigwanisho mu kwica no guhungabanya umutekano mu gihugu. Hanyuma tugaca tugaruka no kindi kibazo kijanye n'imigwi itarigera ivugwa y'abantu bitwaje ibigwanisho. Hariho umugwi wiyita ngo ni FNL wo kwa Nzabampema. Hariho n'iyindi migwi nayo nyene ihari. Iyo migwi yose rero yoyo ntitumigwa mu biganiro. None mu gihe itotumirwa mu biganiro, amahoro azoboneka canke ibiganiro bizoshika ku mahoro arama? Reka tubasomere amajambo leta y'u Burundi yishuye kuri cacegeranyo c'abahinga ba ONU baja kugira amatohoza ku bijanye n'iyubahirizwa rya kiremwa muntu.
mu gihe bashikirije raporo y'uko leta y'u Burundi iriko irica abantu mu gihugu na cyane cyane abatavuga rumwe nayo, leta yarabyiyamirije, kandi mu ngingo ya 23 leta yavuze yuko abanditse iyo raporo batazi akahise ku Burundi. Leta yaciye ivuga amajambo akurikira, murategera neza. Leta yavuze iti, ndaza gutangurira hagati sinza gusoma byinshi kuko umwanya utujanye. Leta yavuze iti, s'ils avaient scruté l'histoire du Burundi, ils auraient compris que ce n'est pas en 2000 que la guerre fratricide a pris fin, mais dans une grande mesure en 2003, à la signature de l'accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement de la République du Burundi et le CNDD-FDD, alors mouvement rebelle. Comme le reconnaît d'ailleurs l'ancien président de la République du Burundi, le major Pierre Buyoya. Bagaca bavuga bati, Buyoya yiyandikiye wenyine ubwiwe amajambo mu Congereza, the Arusha Agreement of August 28, 2000 did not actually restore peace. Leta rero ivuga yuko amahoro y'u Burundi ntiyazanywe n'amasezerano y'Arusha, ahubwo yazanywe n'amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya leta yari hari ico gihe hamwe n'umugambwe CNDD-FDD mu gihe bari bakiri mu ishamba. Urumva na Buyoya, umushinga ntahe Buyoya nawe nyene mu gitabo ciwe yarabyiyandikiye avuga ati, naho twasinye amasezerano y'Arusha nta mahoro yazanye, ahubwo ugusinya canke ugushira igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara hagati ya CNDD-FDD na leta yari hari ico gihe nivyo vyatumye amahoro aboneka. Tugaca dusoma rero ibindi vyanditswe n'umushinga ntahe Patrick Hajayandi yariko arandika kubijanye na negotiation and power sharing arrangements in Burundi's peace process, ibijanye no gusabikanya ubutegetsi mu Burundi. Mu byo yagiye arandika yashoboye kuvuga amajambo yavuzwe n'undi mwanditsi murantunga sinafashe neza izina ryiwe. Uyo mwanditsi nawe yavuze ati, the inability or unwillingness of the facilitators to admit to the negotiating table some key players, the CNDD, FDD, and Palipehutu, is where the role of external actors appears to have been singularly counterproductive. Nukuvuga iki? Nawe nyine avuga ati, kubona amasezerano y'Arusha y'ibihumbi 2000 mu gihe abahuza bareka guhamagara canke bakumira mu biganiro CNDD-FDD bongera bagakumira Palipehutu FNL, ivyo biganiro nta kamaro vyari bifise kuko nta mahoro vyashobora kuzana iyo migwi itarimo. None mu gihe twumvise yuko leta y'u Burundi yonyene yiyemereye yuko habonetse amahoro mu bihumbi 2003 kubera CNDD-FDD ico gihe bari bakiri mu ishamba basinya amasezerano na leta yari ihari, tukumva aba bandi banditsi bavuga bati mu bushakashatsi bakoze basanze yuko amahoro yabonetse cyangwa murantunga, ahubwo intambamyi mu mahoro y'u Burundi muri kijya gihe cy'Arusha nuko abari bateguye ivyo biganiro batahamagara CNDD-FDD hamwe na Palipehutu. None Barundi namwe Barundi kazi, ubu twovuga yuko leta ihari ubu igiye mu biganiro n'abatavuga rumwe nayo vyitwa yuko bitwara neza badakoresha ingufu, bagashira ku ruhande imigwi ifise ibigwanisha, mubona amahoro arama azoboneka?
ko basanzwe babizi ko izo mpande zose ko ari zibiri zisanzwe zibizi, ni kubera iki batokora hamwe ngo baje hamwe baganire kugira ngo amahoro arama aboneke. Nuko rero turabashimiye mwese mwadukurikiraniye ikibiraho kuri YouTube, tukongera tugashimira namwe muzoshobora gukurikirana iki kiganiro kuri YouTube hamwe no kuri mbonesha kure ya hano Isiato ku murongo wa 77 kuri Comcast canke Wave Broadband umurongo wa 23 canke abazokurikiranira iki kiganiro kibiriraho kuri www.seattlecommunitymedia.org. Murakoze cyane rero, naho ku munsi w'ejo aho tuzoganira ku ngingo igira kabiri ijanye n'ivyovugiwe canke ivyoganiwe ko iyarusha. Murakoze.